Shalom shalom nshuti bakundwa mudukurikirana ku rubuga rwa Hadiweka News, Hadiweka Foriri, ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Muri kano kanya nashaka ndabereke uburyo umuntu ashobora kuba yoparticipa muri pre-sale ya token bivanye na exchange ibihari, ariko exchange yose cyangwa se projet yose igira uburyo itangamwo amacoin yawo cyangwa uburyo baza gukora prevente yabo ariyo bise ngo ni pre-sale mu rurimi rw'icongereza. Ni nayo mpamvu imwe yose uyikurikirana ku giti cayo. Iyi rero ndiko ndavuga uyu mwanya uyu munsi ni itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Iyo pre-sale izohera ku itariki 14 ejo aho buca ku masaha ya saa 9 ya kuri GMT, ku masaha ya saa 11 ku isaha yo mu gihugu ngaho mu Burundi iwacu. Nuko rero kugira ngo ubikore musanzwe marabonye uburyo tujana linki, ni copier coller ugatwara linki muraza kwisanga muri description munsi, canke ukagenda ukayandikako. Umuntu aza kuyandika yandika exchange dot abara kaburungu arcswap dot finance, exchange akaburungu arcswap akaburungu finance, reka ndakivuga uko. Hama ku bantu nabo bazi kwita muri description canke bamaze kwibona kuri website yabo kuri Twitter, badukurikirana kuri Twitter canke abadukurikirana mu magroupe ya WhatsApp, nabo baca bayigira copier amaze kugira kore. Iyi pre-sale imara amasaha 28, umwanya nkoze video hamaze guhera amasaha arenga 3 ibaye, ni kubera yuko vyari vyangoye bivanye n'ibindi bikorwa vyinshi nari ndimo. Hama reka dukurikirane kuri video, iraza kunyaruka cane, muze kuba makini, muze kuyikurikirana mwihuse. Nkuko bisanzwe murabizi ko dukopia linki, twamara gukopia linki tugaca tuza kuri browser, tumaze kwinjira kuri browser duca tuza gukurikirana ngaha kuri plus, musanzwe dufise ibindi bintu. Hama igikurikira n'icahe nuko page d'accueil cyangwa se page tuza gushirako ya browser ica yugura. Browser ni navigateur mu gifaransa. Hama hejuru ca tugira coller, batayifise nabo baca bagira barayandika n'iminwe hama ikuguruka. Imaze kuguruka nta kindi gikurikira, duca tuza guconnecta wallet yacu hano hejuru. Twamara kuyiconnecta tukabona kwandanya, hasanzwe harimwo wallet yanje, ariko nca ngira log out hama nze guconnectamwo iyindi wallet kuko nshaka gukoresha wallet zitandukanye. MetaMask isigaye ifise amatrick menshi abantu benshi badatahura. Ngiye guconnecta ngaha urabona ko noca ya yindi nca nza gufyonda handitse ngo connect more account, bisigura yuko muri wallet yanje ifisemo account zibiri. Hama nce nkosha hano nce ngira connect. Ni mu buryo bwihuse, nababwiye s'il vous plaît uwatabibona neza araza gusubiramwo, twashatse ngo tunyarutse. Hama duca duhitamwo MetaMask, tugaca habamwo connection ya wallet yanje hamwe na MetaMask. Igikurikira n'icahe, mbo iyi page ndiko ariko siyo nkeneye, hanini turayivako ngende kuraba hano hejuru kugira ngo nze kuraba page yanje. Ugiye kugira exchange, ukora exchange uswapinga, usonda kuri trade hama ukagira exchange. Ugize exchange baca bakuzana kuri page yo guswapinga, hama ugaselectiona core hejuru, ugaca utora munsi naho rapid core. Tuza gukoresha iyi nyene ku bantu bariko bakoresha iyo bari basanganywe, si vyiza. Aha ngaho hatonze kuri MetaMask aka kantu uba ugomba guconnecta kontra y'iyo rapid core yabo muri MetaMask yawe. Hama rero tuca tuza kwandika hano, tukandika ivyo dushaka kugira ya rapid, ugaca ufyonda rap. Wamara gufyonda nta kindi iza kukuzanira, ikuzanira confirmation kwa pruva ko iyo action ari wewe wayirevotse, tugira confirm. Umaze kuyikonfirma, igikurikira ni giki, nuko uca ugenda gukora igikorwa cari kikujanyeyo. Gaturinde transaction zibe submitted. Zimaze kuba submitted duca tufyonda hamwe kuri MetaMask akano kantu, hama duce twajutamwo ya rapid core yabo. Yitandukanye n'izindi ziri ku zindi DEX. Hanyuma yaha rero duca dusubira hahandi hejuru, hama duce turaba kuri Ballpad aho tuza guparticipa muri ya pre-sale. Bivana network ufisemo kugira ngo binyaruke, video nayikuvye hari ukuntu vyariko biraganda. Nuko rero munsi uca uduza, maze kuduza urana umwanya nabikoze mu kanya gato cane, uca ufyonda handitse ngo contribute. Maze gufyonda kuri contribute uca ufyonda max ushaka kuzikoresha zose, canke ukandika hano ushaka gukoresha nke. Hama umaze gufyonda contribute uca uza kuyaprova approve,
umaze kuyapuruva urarindira igakarikira ama frais de transaction kuko frais de transaction nizo zikuza valeur ya kowa uca upyonda kuri approve murabona smart contract yaho ngaho irahari ushaka woca uyajutamo ariko siho tugiye gukora iyi contrat nawe urayitora ubikeneye hama ugaca uza kuyikonfirma umaze kuyikonfirma rero hakurikira iki hakurikirako kuyikonfirma navyo biratwara amagaze hakurikirako ya ntuze yawe uzoba uhejeje hama ugaca urindira amasaha baba baganye yo kuzitangira iyo pre-sale iba irangiye reka turindire ngaha ibe approve hama duce turindira umuti ukoreke murabona yuko irabaye submitted baciye batwereka hano hejuru ko vyabaye success hama nta kindi gisigaye duca tuzirabira hano umaze kuzirabira ngaha rero nizo uguze ariko bazogira izo bakupyemwo bagabure n'abantu bose baguze nibo bazomenya izo baguhereza we rero nta kindi ugikurikira uca ugaruka kwirabira ngaha kuri wallet yawe yuko yagiye bien sûr nkuko wari uvyifuza ukarindira ndabwiye yuko bizohera kw'isaha 11 dufatiye kw'isaha ya ngaho mu gihugu c'u Burundi tugafatira kw'isaha 9 GMT umva baca bagerageza kwerekana bivanye naho umuntu wese aherereye nuko rero umuntu agura igisigaye rero ni kuza kugenza gute ni kuza kuraba ko umuntu ayarekipera akayakurako kuyarekipera uyakurako dusubiranye n'ahandi kuri browser kuri ya link ukagenda hajya hari contribute haca haba claim haca haza ijambo claim ugaca uyaclaiminga ugaca ukonfirima confirmation ya smart contract muri wallet agacaza ayo waguze yose baragusubizamwo ama rapid core akaguhereza n'amatoken yawe uba waguze muri pre-sale ariko mu gihe ari swap hoho ugiye guswapinga trading imaze kuba open ayo waguze ntibagusubiza ngo ma rapid core baguhereza mu matoken uba wakoresheje izo rapid core iyo zakugarutsemwo uca ugenda ukaziswapinga ukazisubiza mu makoa yawe ugaca ubanza ka kazi kawe nyene ugasubira muri trading nako stacking nkuko vyari bisanzwe mwari kumwe na Rede Hadiweka rero mwibuke gukora subscribe muzodukurikirana ku cigwa c'uko umuntu ayakuraho mu nyuma inyuma nibamara kuyatanga ndabereke kuri aho nyene nashizeko uburyo bizoba bimeze ndabakunda cane mukomeze kugira share mugire j'aime partage ku bandi bose kugira ngo nabashe kuba bokurikirana ibi vyigwa tubikoze twihuse kugira ngo bose bashe kuba bo participa muri pre-sale abavyifuza imana ibahezagire bye bye